Ikaze bakunzi baresha kure ya Look Media, ikaze mwebwe bakunzi ibiganiro bitandukanye mushikirizwa na Look Media, cyane cyane mwebwe bakunzi ibiganiro by'inkino, ibiganiro vya Look Sport canke ibiganiro vya Magic. Uno munsi turi ku munsi wa kane tugenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatatu cyangwa ukwezi kwa ntwarante umwaka wa 2026. Ni umwanya mwiza w'ikiganiro ca Midweek. Uno munsi muri Midweek tagarutse muri basketball, aho tuzaganira ku ihiganwa rya Amstel Basketball League rigiye gutangura vuba cyane mu kiringo c'indwi imwe yonyene. Urako ni igenekerezo rya 21 ku munsi wa gatandatu ukurikira, ndetse no ku munsi w'Imana indwi ya mbere n'iya kabiri. Ku bw'ivyo imigwi itandukanye iriko iritegurira iryo higanwa. Abakinyi bashasha baje kuba bagura, abakinyi baje kuba bagenda. Muzi ko hari n'itegeko nuvuga ngo rya Febabu rishasha rivuga ko muri effectif yose mu bakinyi bagera kuri 12 bageze club, abakinyi batatu bonyene aribo bashobora kuba abaetranje, babiri bonyene bashobora guhurira mu kibuga ku mwanya umwe. Kuno munsi rero twagendeye hano ku kibuga ca Parquet, niho twibereye. Murabona ko inyuma yacu hariho bariko baragira imyimenyerezo. Muri kano kanya n'umugwi wa Kerne uriko bagira imyimenyerezo. Marabonye ko baherutse kugira gutsinda urukino rwa barrage barondera itike baja muri ABL, batsinda umugwi wa Rezipo cyo kimwe, ndetse n'umugwi wa Egenara nyene watsinze barrage babo batsinda umugwi wa Remesha. Uno munsi baraduze umugwi mu cyaro ca mbere ca ABL. Uno munsi hano kuri terrain Parquet twashitse hakiri kare, n'akazuba ni kenshi cyane. Ubona ko bagira n'imenyerezo hari izuba ryinshi cyane, naza ko hariho bituma abakinyi bakomera canke ibinini. Geje isaha zitatu umugwi wa Tigers warotanguye imyimenyerezo. Ubona ko ni umwe mu migwi warokwisa abakinyi benshi, nibaza ko ni nawo wa mbere wazanye abakinyi benshi. Benshi baje bava imbere mu mugwi wa Rezipo. Twarabonye baraguze umukinyi Clark ava mu Runani, twarabonye baraguze Jonathan ava muri Rezipo, baraguze umukinyi Paul Ereng nawe nyene ava mu mugwi wa Rezipo, baraguze Jean Paul nawe nyene ava mu mugwi wa Rezipo. Urako n'abakinyi batari bakibafise uno munsi muri Tigers. N'abandi bakinyi bashasha baje kuba bazana, cyane cyane twovuga abakinyi bavuye muri Academy ya Ball Hunters. Naza ko uno munsi nimwe mu Academy yegereye cyane mu mugwi wa Tigers. Abakinyi batari baki bari muri Ball Hunters bamaze kuba baza mu mugwi wa Tigers. No munsi bako baragira imyimenyerezo. Twashoboye kubona abakinyi bavuye mu mugwi wa Remesha bakiri bato, umukinyi yitwa Brice ndetse n'umukinyi yitwa Danek, cyane abantu benshi bazi ku izina rya General, bose bamaze kuba baza mu mugwi wa Tigers. N'umugwi twasanze ufise effectif nini, rero twashoboye kwegera witwa Ahmed canke benshi bamaze ku izina rya Kabada. Ashaka kutubwira ibitari bike ku mugwi wa Tigers. Mbega witeguye gute? Abakinyi afise no munsi meze gute? Bafise n'abakinyi b'abaetranje barenze muri effectif yabo. Barafise Jonathan twamuvuze, barafise Ereng, barafise Jean Paul, barafise n'uwitwa Ororo nawe nyene byarasanzwe muri Tigers mwaka kweze. Bituzi ngene bizogenda, ariko uwitwa Ahmed Kabada arabitwiganira byose ngene umugwi wa Tigers uteguye muri no season. Twira dutangure saison nshasha, dutangura mu kiringo kitarenga indwi imwe. Nkuko indi migwi yose iri kiritegura, turitegura kandi neza cyane. Uyu mwaka nk'indi migwi yose twiteguriye gutwara igikombe. Twarikomeje nkuko mwabibonye, hari abakinyi bashasha twazanye, turafise abana bashasha. Baza yuko umwaka bizogenda neza kandi turizera ko igikombe tuzogitwara. Yani equipe nuvuga ngo ufise abakinyi bashasha baje kubivuga, ni igiki kikwemeza ko confiance yari ubona ko hasigaye isaison indwi imwe gusa kugira ngo sizitangire? Igituma nizera ko igikombe tuzogitwara si kindi, nuko uravye equipe yacu turafise abakinyi bari experimenté, bamaze gukina amahiganwa akomakomeye. Tukagira n'abana beza cyane mu biravye, abana bigenjeje muri division B. Uvuga ngo dushize hamwe izo nguvu z'abasanzwe bamenyereye amahiganwa akomakomeye n'inguvu z'abana bashasha, turizera yo kwikombe tuzogitwara. Uturavye iyindi migwi muhanganye muri Premier Division, urabona ko umugwi wa Tigers ni uri kugira ama transfer menshi kote y'amahive. Ni iki kinyegeje, ni iki gituma mwiyumvira kongereza effective cyane cyane ku bakinyi basanzwe bamenyereye hano muri Premier? Nta kindi, intumbero ni imwe nta yindi. Urumva tugerageza kurabaho twari tugwaye mu mwaka uheze, ibihengeri twari dufise tugerageza kuvyugara kugira ngo umwaka bitagenze neza mu mwaka uheze tugosora umwaka kugira ngo tuje gutwara igikombe twashaka gutwara umwaka uheze muga bitakunze. Mu mwaka uheze niyaza ko ntimagera muri Big Four. Uno mwaka murayicizera abakunzi ba Tigers? Ego cyane, umwaka twarikosoye ibitagenze neza mu mwaka uheze twarabibonye, aho twari tugwaye twarahabonye. Nkuko bivuze nico gituma twongereje, turashiramo izindi nguvu, turashiramo abakinyi bashasha kugira ngo baze kongereza aho twari tugwaye, kugira ngo playoff tutakinyerane pasi umwaka tuyikine binakunze igikombe tugitware kandi turizeye ko tuzogitwara.
Reglement mashasha ya FIBA bivuga ko muri effectif ajamo abayitranje bagera kuri batatu gusa mugano mwe twabonye abarenga batatu muzobijera gute muri tugendera ku mategeko ya FEBABU nishobora kuyarenga nkuko babibonye nta bayitranje babiri tuzorenza mu kibuga kuri iste ntibazorenga batatu kuvuga ngo abo babonye ngaha bazorenga amategeko kuzokurikiza amategeko ya FEBABU ariko twabonye no musimburi bararenga batatu barenga batatu ariko bazoba ari babiri mu kibuga no kuri iste bazori batatu ntibazorenga yego ya inyuma ya Tigers n'umugwi wa Kerne wacu kurikira mu myimenyerezo hano kuri terrain parquet bariko baragira imyimenyerezo ubona ko n'umugwi wa Kerne numwe mu migwi novuga ngo wazanye abakinyi batari bake bashasha twaje kwa tubona urunani rubatiza abakinyi bagera kuri batatu witwa Shasha Sasha ndetse na Rami no munsi wose twaje kwa tubabona mu myimenyerezo twarabonye umukinyi Arvin asura mu mugwi wa Kerne twarabonye Mbuyi ava muri Dinamo aragaruka mu mugwi wa Kerne haravuzwe uwitwa Jean kuva mu mugwi wa Dinamo aza mu mugwi wa yahoze mu mugwi wa Dinamo ariko amaze guhagarika gukina yari kuza mu mugwi wa Kerne ariko ntivyaje kuba bikunda kwaza mu mugwi wa Kerne mu mugwi wa Kerne naho nyene barako biteguye twashoboye kubona bitwa ba Kabanga bavuye mu mugwi wa Jimkana twashoboye kubona bitwa n'abakinyi batari bake n'abandi baje kuba mu mugwi wa Jimkana nyene uno munsi mu mugwi wa Kerne bafise n'umumenyereza mushasha witwa Arsene Furanze navuye mu mugwi wa Jimkana nawe nyene reka twumvirize ibitari bike aje kuba atuganirira kujyana n'umugwi wa Kerne muri uyu mwaka uyu muravye effectif mufise no munsi hasigaye indwi imwe gusa kugira ngo shaka itangure murafise icizere muri equipe yacu icizere novuga ngo turagifise uko championnat bugizoba ndende ni ku mezi menshi tuzogerageza ibishoboka nubwo uyu mwanya aho twifuza kugera tutarahashika kubera yuko turacariko dufise abakinyi bavuye mu mihingo itandukanye nta n'indwi zibiri zirahaca dukinye match ya barrage kandi abategerezwa gukina abakinyi bari eligible kuri iyo match bari abakinyi bavuye muri equipe bari basanzwe bari muri equipe nta bakinyi bashasha twemerewe kurekrita benshi rero urumva ubuye equipe abayigize n'abari bayigize umwaka uheze hasigaye bakeyi cyane mu bari mu mwaka uheze turagerageza kugira ngo tubazana ahantu hamwe bakine basket imwe bakina umupira umwe bumvanemwo kandi bakore kumwe rero novuga ngo gushika ubu turacariko turagerageza kwiyubaka nubwo zohera ku migwi ya mbere ibiri ya mbere yabaye ya mbere muri weekend iza ariko nizera yuko tuzoshobora gukina neza kandi tugashika kure hari havuzwe mu minsi transfer ya Jean yari yagarutse muri Kenya bicamira subirimba bimeze gute byerekeye Jean muri Kenya Jean ntazokinira Kerne Jean ntazokinira Kerne kumvo zimuvuye ko personnel atashimye kuvuga cyane gose ariko ubundi bwo icifuzo cariho yuko twoshobora kumukinisha kubera natwe ubwacu twadukeneye abakinyi bafite experience bashobora kuba bamenyereye amahiganwa bashobora kwankadra benshi mu gwaruka ko turafise abakinyi bashika kuri 8 bavuye muri Ligue B abakinyi bashika kuri 8 bahora mu cicaro ca kabiri rero novuga ngo kuri liste y'abakinyi 17 18 kafise 8 nukuvuga ngo uruhara rutari ruto hariho abakinyi batari bake cyane bari muri ntuzeya bari muri effectif bakiduga bagikeneye kubankate n'abandi bakuru babo basanzwe bamenyereye amahiganwa rero nubwo twabyipfuje ntibyabaye bigikunda no munsi Jean ntazokinira Kerne ndambuye muri effectif na experience afise hari ico bazofasha mu gakera ndabyizeye cyane gose ko bazogifasha kandi uretse ko bafise experience ni n'abakinyi bari bakimeze neza ni n'abakinyi bakimeze neza bafise ubwenge bwo gutahura urukino n'ibindi nibaza yuko intererano yabo izo bidasanzwe mu mugwi wacu imbere yuko tuza hano kuri terrain parquet kuri no munsi wa kane ku munsi w'ejo wa gatatu twari twagendeye ku kibuga cya Toyota ya Mugikungu aho hari ko baraba urukino rwa kivandimwe hagati y'umugwi wa New Star ndetse n'umugwi wa Rezipo ubona ko urukino rwari ruryoshye cyane rwabaye ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 10 hari ya Mugikungu umugwi wa New Star bari kubatana mitwe n'umugwi wa Rezipo ni muri cadre y'ama preparatif muri saison igiye gutangura ubuvuva mu ndwi ino twamaze kubivuga ni urukino rwaje kwa rurangira umugwi wa New Star usinze amanota 68 kuri 68 n'umugwi wa Rezipo n'umugwi wa Rezipo twaje kwa tubona nuvuga ngo abakinyi batari bake baravuyemo bafite abakinyi bashasha n'umugwi wa New Star bo nta bishasha abakinyi presque babandi nyene kiretse ko bazanye umukinyi umwe bakuye mu ntara ya Ngozo nako
ari umukinnyi mwiza cyane. Twaje kuba tuganira rero n'umumenyereza wabo witwa Nshimirimana Christian canke Ndinde nibyo bamuzi ko abantu benshi, araza kuba twiganira mbega New Star imeze gute, objectif zayo ni zahe muri umwaka. Objectif ni isanzwe match amikara minsi yose kuba bafite abakinnyi bashasha n'ingene mu mazimisi imitegura nukuraba ingene abakinnyi bashasha ingene bigenza amakombinezo ingene bamenyeranye ubwoba bamwe bafite ubwoba ko benshi baracari bato. Objectif yariyo kuraba neza amenyerezo tumaze imisi tugira nabo bana bacu dufise est-ce que les combinaisons tumaze imisi tugira barumvikana mu kibuga. Nivyo niyo objectif niyo numbero nyamukuru. Rero twabonye abakinnyi bashasha muri effectif kandi championnat hasigaye indwi imwe n'imisi bike kugira ngo itangure. Mubona ko hazogera ko championnat itangura abakinnyi bamaze kumenyana, effectif yamaze gukwira neza. Ego je nibaza yuko nkuko bivuze ni mu ndwi asigaye indwi n'imisi bikenya izogera abakinnyi bamaze kumenyana gutorana ritme ikaba ari imwe kuko tumaze ukwezi kose twitegura. Nibaza yuko kwi match iduha ikindi cigwa tugiye gukosora comme ça ni championnat itangure. Ivyo vyose twamaze kubikura mu nzira twabikosora. Abakinnyi tubonye no musi nta bandi bazokwiyongera ko muri effectif ya New Star. Oya gusha n'ubu sinibaza kirese abo abatambaye imayo n'umusi bataje no tama ba Hervé ba Mati benshi ni bakinyi ba Aime DJ abo bose n'abakinyi batakinira nibo nta bandi bashasha turiko turitega muri imisi. New Star muri turavye CGZ ya ABL no mwaka muri ABL twiteguye. Nibaza yuko chaque equipe igiye mu higanwa yamaye yifuza akarusho. Donc ikibazo twarose l'année passée nibaza yuko ari cyo twiteze uyu mwaka. Donc tugiye kugwana tuje New Star isubiza iteka muri cyo mu myaka yahera kandi birashoboka. Turabona ko muri effectif na abakinnyi b'abatranje barimo ni abakinnyi bo ngaha nyine abaruko niyo target ya New Star. New Star izi imyaka myinshi ariyo target yawo sinzi ko mage muraraba mu myaka yahera nta banyamahanga benshi tugeze tugira. Donc objectif yari guforma abana biwacu tukaba espace de visibilité baki exprime no et voilà ubu urabona mwavyiboneye n'ugwaruka gusa benshi ni mwedo 19 donc niyo objectif niyo nta n'iyindi siko bera ari ubu narane pasi n'ivyo twakoreye ko navarane pasi n'ivyo twakoreye niyo politique ya New Star. Mbega ko abakinnyi nibaza ko New Star arahize imyaka yari equipe iri emblématique ari mu Burundi uno musi abakinnyi bakiri bato muri bo barafise iyo mentalite yuko bategeza kudefenda amakuru ya New Star. Ego iyo mentalite barayifise nico tubamenyeza tuba turi hajya tukabibusa ka kera ati twe twaracinga ahantu turazi New Star amateka yayo umuntu wese asa ngaho tugeza kumwenkirika ko izo valeurs za New Star. Donc nejo canke hirya yejo yose zose umwana wese mushashaje tuba tuzi neza yuko aje kugwanira mu yellow mayo polo club New Star tugwanire ibanza twahoramwe. Ni turetse coach Christian canke Ndindi n'abakinnyi atari bake ba New Star baje kutubwira harimo witwa Mbega Forestier capitaine emblématique mu gwa New Star yaje kwatubwira nawe nyine aravye ku vestiaire meze aravye effectif afise icyizezi kirahari kuri ya New Star ko ashaka gukora ibitangaza muri mwaka w'inkino ariko kandi si we wenyine n'abandi bakibaje kuba twiganira bitari bike muze tubatega no mustemeje ukina urukino rwo gutegurana vuga ngo seza shasha muri ABL urukino burubonye gute nka capitaine wa equipe amazigiye kitari gito muri New Star. Ahanini rwari ruryoshe kandi murabona ko rwari ruri serré murabona ko dufise abakinyi bashasha ahanini twarukinye kugira tubamenyereze tubereke ko entraînement atari entraînement bakeneye no kumenyera ama match amwamwe turi mu gutangura na champion. Uravye effectif office ni effectif y'abakinnyi bakiri bato muri urafite icyizere ko uyu mwaka mutazomara muri ABL. Icyizere cyobura kubera turafise abana bashaka kwiga bashaka kumenya icyo ari cyo basket kandi umva na jewe nk'umwene wabo ndabereka hariho n'abandi bahene bandi bahari tuza turabereka ibintu bimwe bimwe gushika biteye imbere. Ni aporo yawe ni ya nk'umuntu afite experience wa mbere muri New Star. Aporo yanjye hanini niyo kubigisha niyo mu mutwe ni mental physique kubera aho basanze banakomeye baracari bato je ni mental hanini. Ubona ikintu cyambere abana bakeneye ni cyo kugira ngo bashike kuri yani bashike ku representer amayo ya New Star firma nkuko byari bimeze muri yakije. Bon abana hanini ni nabana bose bakeneye nuze ama travail physique hanini ubu benshi basigaye barayitinya cyane kera ariyo abana bakomerera mu mugubu baravuga ngo bagire travail physique bagatinya sinzi igituma sinzi ko ari nguvu zabaye nk'icahingaguro zabaye zike ntavyonzi. Uravye match no musi no bibonye resultat abakinnyi bashasha batari bwakine Premier Division uri championnat iratangura mu ndwi nza uriteze ko New Star itazomara amazi afana wayo.
oya ico nicoshoboka batwizere mwabonye ko bahari n'abari bari ngaha baje kudushikira kanatsinda no mu mantrenema baraza kudushikira babibonye imva isemo tugeze ko bararibona. Murashima uburongozi bwa Nisa navyo ibikorwa bukora uburongozi nta butobushima ko yaho tutabushima ntitwa turi ngaha. Mu mwaka mushasha wa mbere muri Star, mu mwaka mushasha muri Premier Division, witeguye gute gutangura Premier Division? Ni kwitegura bijanye tukamenyerana entre equipe, tukamenyerana ligue ukuntu ibimeze. Nizi match turiko turakina ziradufasha cyane. Izi match amikare niho ubona nivo yawe ahegeze n'ivyo utegerezwa gukosora n'ivyo bandanya ukomeramo. Uravye match kino munsi ubona nivo yageze, uravye no munsi aho bigeze nivo yawe yageze? Aho ngeza ndashimye mugabo hari byinshi tuciga. Bakuru bacu dukinana barabitwereka ati iki niki urakibura tukagikorerako mbwa ntitwovuga yuko twageze nyene hahandi hari byinshi tubirondera. Uje ku mwaka wa mbere muri Premier Division muri Star uvuye Ingozi, witeguye gute gutangura shampiyona muri Premier Division? Ndavyiteguriye turarindiriye tuzoraba ikizova. Uriteguye gufasha Nisa, uribaza ko uri umuntu ashobora gufasha Nisa kugira ngo ushobore gushika mu byabanza by'imbere amazige itaronka? Ego nditeguye tuzokora ivyo dushoboye turabaho twegeza twayisubisha rya zina rya kera rifise. Ni igiki kintu wasanze muri Star cyagushimishije umuntu avuye muri equipe ya ruguru ushitse mu gisagara cya Bujumbura? Ni igiki kintu cyagushimishije ushitse muri Star? Ikintu ca mbere canshimishije ni kumvikana n'abantu. Urabona twe turacari bato, hariho bakuru ari gihe ushika muri equipe nyene ugasanga abakuru nyene babashaka kubereka ko muri bato. Muri New Star abo twitwa baregra nyene baradufasha tukatera inkuru nkuko nyene Mbega turi muri generation kumbe baturusha amasezo menshi n'ibiki na experience. Mbega mu Rwanda po bimeze gute? Umugwarezi po aje gutakaza abakinyi batari baki, baje ko batakaza twavuze benshi bagiye mu Rwanda Tigers, witwa Jean Paul, witwa Ereng, witwa Jonathan Monze, baje ko bagenda mu Rwanda Tigers, twabonye witwa ba Kone baravuye muri Rezipo n'abandi batandukanye. Mbega Rezipo bimeze gute? Eske ko bari kubura uburyo bwo kubahemba canke byo bari biki? Yo bari projet ya mushasha, ni objectif bafise ntawe bizi ibyo ari byo, ariko coach Josue Ndimugakiza aratwiganira bitari biki, atubwira ati abakinyi na objectif ya Rezipo niyo kubanza guhunganya n'abakinyi bakiri bato. Twibukanye ko Rezipo barafise academy mu ntara ya Gitega bazokuramo abakinyi nkuko muza kuvyumva Josue ariko abitwiganira bazane muri Rezipo A. Twaje ko tubona uwitwa Lionel yaramaze igihe atari ko arakina, yari muri staff y'umugwa Rezipo y'abakiri bato mu ntara ya Gitega. Twarabonye Joel nawe nyene mwaka weze ntiyakina, yari muri staff y'abakiri bato ba Rezipo hano i Bujumbura. Ariko ku munsi w'ejo twaje kwabona bari mu kibuga bako barakina. Nivyo byose naza ko coach Josue aza kubi dusigurira, reka tumutega amatwi. Mbere Josue aranaza no kutubwira mbega ihiganwa ry'uno mwaka aribona gute gatwikiwe, yiteze iki muri ABL 2026? Rezipo uno mwaka shampiyona igiye gutangura mu ndwi imwe gusizo bitanguye. Rezipo ubona equipe imeze gute muri iki kiringo bisigaye, urizeye equipe ifise? Rezipo numugwi wabaye wa gatatu mu higanwa riheze. Nibazi umugwi wabaye wa gatatu rutakaza ingufu nyinshi, naho ubona ko habayemwo amadepart y'abakinyi bamwe bamwe, ariko Rezipo iracyahari. Rezipo irafise abajene bazokina, Rezipo ishakwizera abajene iyi saison. Urabona ko twashoboye gukina match amical, urabona ko n'abahora bakinisha twabakinishije twashaze turaba ati bashasha ni bande tuzobakina gute. Nibaza ko iyi saison itazoba mbi cyane kuri Rezipo, ntizokoroha bizosaba gukora cyane ariko tuzokina. Wabivuze mwatakaje abakinyi benshi, naza ko niyo equipe yagize amadepart y'abakinyi b'abakadre bakomeye, Jean Paul, Jonathan, Ereng bose baragiye. Twovuga ko ari ikibazo cyabaye canke ni vision shasha mu Rwanda? Si ikibazo cyabaye, ariko urabona ko habayemo limitation des étrangers. Hama hariho n'ukuntu wavuga ati reka duhe kwanza icyizere abarundi abajoueur locaux tumaye turabe ko bamaze kuvuga ko wakina aba étranger babiri aribo baja kuri Fedomar. Isiguru ufise abakinyi 10 b'abarundi, iyo abakinyi 10 b'abarundi tabakomeje bica bigorana. Rero muri agace ka mbere Rezipo yashatse kwiha ihangiro rya mbere yo gukomeza abarundi abajoueur locaux tumaye turabe eske twogera ku ntumberi yayo, twogera kuri ku kibanza ca kangahe. Twaratakaje abakinyi atari baki abo twakinye kuri playoff, urabona ko presque bose sibo bari. Hariho Mporo yagiye, hariho Jonathan, hariho Kone, hariho Elenge,
ariko ntibibuza yuko Rezipo gifise abakadre baba barundi bazokina hama n'abana maraso mashasha arahari tuzokina kandi nibaza ko ntaho muguraje. Ku munsi w'ejo twarabonye match mwakinye, hari abakinyi bari bahari n'abatari bahari, hari abakinyi bashasha tuzobona muri Rezipo batari bahari bashasha miteze gusa. Ego hari umukinyi umwe atakinye ejo azoba hari, ariko mu bari dusanganye urabona ko PD datashoboye gukina, turafise umukinyi nka Bebe datashoboye gukina, abandi nabo byavanye n'ingene bagize ingorane z'ubuzima ugasanga baje match igeze hagati, ariko twarishimiye abakinyi bashasha ivyo batweretse, ubona ko ari ikintu cyo gukosora. Burya match amikali ni ikintu kiduguha gukosora, twarawe ibyo dushobora gukosora, twarawe ibyo dushobora twashimye dushobora kongera ko izindi nguvu. Nibaza yuko liste zisosoka ejo ziri officiel ku ma réseaux sociaux cyangwa se babizoduha liste officiel ejo. Nibaza ko uwo wari umukinyi mushasha cyangwa ubundi Rezipo barongeye ko ashobora kumenyekana ejo. Ejo twarabonye kandi muri effectif abakinyi bavuga ngo baramaze iminsi bataboneka muri effectif ya Rezipo, bajya bose tuzobabona tubabona muri mwaka mugeze bagarutse nk'abakinyi canke. Okay, Lionel ni umuntu twazanye yari muri staff academy, ariko ni umukinyi aho ari umukinyi wa Young, ni umukinyi gikomeye, ni umukinyi ashobora kugira icyo afashije, ni umukinyi akina poste 2 akina poste 3 n'umushute. Nibaza ko twamugarukanye bazokina bari kuri liste. Washatse kumbwira na Joel nawe nyine acari hajya, nawe nyine azokina. Nibaza ko ari abakinyi bafite experience bafite ico boterera. Turafise aba jeune babiri twakirije muri academy Gitega, Rezipo Gitega, umukinyi yitwa Miguel, turafise umukinyi yitwa Kelly, baravukana. Nibaza nabonye ko bazokina. Warabonye umwana yitwa Jibril yaratangwe no muri batanu akinye umwanya urenga 30, ni umwana wenye zokenera. Nibaza ko turafise amaraso mashasha, turafise iyo confiance y'abajeune ushaka kubaha, hama n'abakadre bien sûr bazoba hafi badaniye experience. Muri abafana b'umugwa Rezipo mu bizezi iki muri mwaka? Tubizeza ko tuzogwana ibishoboka byose bya tugume mu bibanza bine vya mbere, uronka amahirwe yo kina tournoi cyangwa kina playoff. Objectif ya Rezipo bwa mbere ni kuba mu bibanza bine vya mbere. Ego ihiganwa rigiye gutangura ku bwawe nka coach amaze igihe kinini, ubona ihiganwa witeze gute ihiganwa ryose muri rusange rya ABL? Nibaza ko abanywanyi cyangwa abafana bibaza kwiganwa itazogira kanovera, ariko bizogira kanovera ko mwarashoboye kuri match zashoboye kuba muri rya tournoi ya signature officielle ni sponsor. Mwarabonye ko Burundi ishobora gutsinda Dinamo, kandi umenya ko Dinamo ifite abakinyi. Mwarabonye ko abajene bashobora kwitanga bagakreya l'exploit. David exploit kuko umenga ivyo abantu bari biteze sivyo babonye, ariko les jeunes sont là pour prouver yuko nabo nyine bafite ikibanza haje. Nibaza rero ko zo bari higanwa abakinyi cyangwa ama equipe azobasa nk'ayabangabanganye angana, hama ukanovera kazova ko azoba arabana b'abarundi barenga 100 bazoba bari mu kibuga. Nibaza ko ari ikintu ciza kuri equipe nationale, nibaza ko ari ikintu ciza kuri kazoza ka basket y'u Burundi. Akanovera je kanje kazoba gahagaze muri abo barundi, muri abo bana batoya, muri iyo generation shasha na experience y'abari bamaze imyaka irenga 6 8 bariko barakina, bazokwereka abo bana ati nimwe mu kuzodusigira. Akanovera kazoba kari muri ubwo hino z'ikirundi, presque 90% abarundi bazoba bariko barakina. Nuko mwavyumvise ibyo baje kuba batubwira, mwumvise mu mugwa Tigers ingene vyifashe, mu mugwa Kerne ingene vyifashe, mu mugwa New Star ingene vyifashe, mu mugwi wa Rezipo ingene vyifashe. Nuko urumva ko bose bafise ikizere. Mbega umuntu aca yibaza iyi migwi izoshika he? Mu mugwa Tigers bafise n'ikizere kirenze yuko baje kugwanira kino gikombe ca ABL, bivanye nuko mwakweze ntibagiye muri Big Four. No mwaka ikizere baragifise ko baje kugwanira kino gikombe ca ABL. Tubirindire tubirabe, nizera ko mugumane natwe, tugiye kuza turatembera n'indi migwi turabe mbega bo bariko bitegura gute ihiganwa ko rigiye kuba ritangura. Nizera ko muri midweek yo ku munsi wa kane tuzoba twatembereye indi migwi, nimba ari Runani, nimba ari Dinamo, nimba ari Remesha, naza ko hose bizokunda. Nuko mugumane na Rukurya mu biganiro bitandukanye muri Rook Sports, muri midweek, muri Bumenye no mu bindi biganiro byose biterekeye sport. Nuko mugire aho muba mwubahwe naho utanga.